Icyanyuma rero nagomba dusome muri Mariko 11 umurongo wa 24. Mariko 11 umurongo wa 24, 11:24 haravuga hati nico gitumye mbabwira yuko ivyo musenga canke musaba byose mwizere yuko mubihawe kandi muzobibona. Hano gusenga rero, gusenga abantu dusenga ugutandukanye, dusenga ugutandukanye kuko hariho gusenga urira, hariho gusenga umenga uriko uratuka Imana, hariho gusenga umenga uriko uraboroga. Oya, uko siko dusenga. Gusenga ni ukuvuga umwanya wose iki jambo ry'Imana rivuga wisunze igicapo ufise. Ico gicapo cawe nayo magara meza, ico gicapo cawe niyo nzu yawe, ico gicapo cawe ni uwo mwana ukeneye, ico gicapo cawe niyo reisite ushaka mw'ishuri, ico gicapo cawe nico kintu cyose ubona ukeneye, niyo nzu yawe ukeneye ko ija ku mugaragaro. Nivyo bicapo. Hama ivyo navyo tubironka twisunze iki jambo ry'Imana rivuga. Mu gusenga turavuga iki jambo ry'Imana rivuga. Mbega muri Bibiliya hoba hariho abantu batari bafise inzu Imana ikabaha inzu? Mbega muri Bibiliya hariho umuntu yoba yari ngumba Imana ikamuha umwana? Ucusoma uwo murongo nyene hama ukawuviva ukawushira ku gikorwa ukawubamwo, Imana igaheza ukayibwira Imana, ukabwira Imana ati Imana naka Anna waramuhaye umwana kandi yarashaje kundusha, uyu niwe waramuhaye ubutunzi kandi yarashaje kundusha, none jewe kuki? Gusenga rero twibutsa Imana ivyo yavuze, ntiturira. Hariho abantu bashobora kuja ngaho bakarira bakikebagura akavuga nyene umva ukamenga ariko aratukana, avuga ati Mana ko wampevye, Mana kutambona, Mana kugirane. Oya, uko siko dusenga twebwe. Twe dusenga tuvuga, uvuga ijambo ry'Imana, wibutsa Imana ivyo yavuze, wibutsa Imana amasezerano yashizeho ku mwana w'umuntu. Hama Imana igaheza ikavuga ati umwana w'umuntu ararokonesa yuko iki kintu ndagishoboye. Hama igaheza kakiguha kuko kiba kihari. Ega nta na kimwe kidahari. Byose yarabiremye, byose yabiteguye kuva wowe utarabaho. Kuva isi itarabaho byari bihari. Bisigura yuko nta na kimwe usaba ari gishasha, byose birahari. Rero mu gihe uri kurasenga, senga wizeye ko ibyo uri kurasenga bihari kandi wamaze kubihabwa. Rero benshi hariho abantu ashaka kumara n'umwaka ariko afukamye asenga ikintu nyene, asengera ikintu kasanga nyene n'amavi yaragize. Oya, ntibisaba yuko ndinda gufukama kugira ngo nsenge. Oya, naho mba ndi mwibarabara ndasenga, ndi mu modoka ndasenga, ndi ku maguru ndasenga. Ndashobora kuva hari igihe mpora mva ku kazi nkava ku kazi ndiko ndasenga, ndiko ndavuga. Gusenga no kuvuga, ndiko ndavuga. Nkavuga gushika naho nibaza ati mbe basha abantu nuko nyene batambona nyene ndiko ndagenda nyene mu muvuduko udasanzwe. Umuvuduko wanje nyene w'imodoka ugaca usa n'umuvuduko w'amasengesho ndiko ndagira. Rero nukuvuga ndavuga, nkavuga ibyo byose bitatunganye uwo munsi, nkavuga ati Imana ndavyatuye kwijambo, ejo bizogenda neza, nta kigwanishwa na kimwe cyacuriwe kungwanya kizogira ico kimara. Nkavuga ati ibitabaye no munsi ndabyiteze kuko ndizera neza ko bihari, ndizera yuko ejo bizokoreka. Umva nkizera, nkavuga nti je mu gusenga kwanje ndizera yuko ivyo ndiko ndasengera bihari kandi ndabifise. Rero Imana ihabwa icubahiro cyane. Ijambo ry'Imana ngaha iratubwira ngo nico gitumye mbabwira yuko ivyo musenga canke musaba byose mwizere yuko mwabihawe kandi ko muzobibona. Nukuvuga gusenga, iyo usenga uyizera ko utizera ko ibintu uri kurasengera ari ukuri bibi mfa gusa, ariko iyo usenga wizera ko ibyo uri kurasengera bihari biraheza bikaza kuko uba wamaze kubihamagara. Imana rero iratwumviriza. Nico gituma Yesu abigishwa bamusabye ngo twigishe gusenga, yaciye ababwira ingene bakwiye gusenga. Iryo sengesho ikindyohera nuko riri mu mashengero nka yose, riri mu mashengero nka yose ukuntu Yesu yatwigishije gusenga.
nibaza ko twese tuzi isengesho rya dawe wa twese canke data wa twese uri mw'ijuru. Iryo sengesho ririkwije, ni isengesho rigufi cyane ariko rizana ibintu byose. Rirerekana ubukuru bw'Imana, rikerekana amasezerano y'Imana, rikerekana igikorwa Imana ishaka ko dukora ku munsi, rikerekana ukwizera aho guhagaze, kuko ngo byose ibyo dusenga, ibyo dusaba byose twarabihawe, nta na kimwe dusaba gishasha, byose birahari. Ngo haheze imyaka 2000 byose byaragaragaye, byose byaragiye ku mugaragaro. Yesu yaramanitswe kugira ngo uronke ubugingo budashira. Yesu yaramanitswe kugira uronke amagara meza. Yesu yaramanitswe kugira uronke amahoro n'umunezero. Uno munsi turiko turabibamwe kubera yuko yaje, kubera yuko yabizanye. Ntibisigura yuko atabindi bitugora bihari, birahari. Mugabe ibyo bintu bihari, iyo bihaye icubahiro biraheza bikakunyuka. Ariko iyo ubyeretse ko Yesu yabirangije, ibyo nta na kimwe, nta efe, nta impact bikugirako. Wewe ucubandanya wigira, ni hamwe abantu bazokubona umva bakaguma bavuga mbe urya muntu ko atahaja, ko adapfa, ko atagenda. Bisigura yuko iyo wisunze ivyo ubona nturengana, ariko iyo wisunze ivyo Imana yakoze kuva ukiri muto urashaka kurengana. Washaka kwicara ukiyumvira ati mbe ni kubera iki hari abana bapfa imbere yo gukwiza umwaka umwe? Ni benshi cyane mu biharuro. Abo bana wibaza ko batari bafise indoto nkawe. Iyo wiyumviriye ati ni kubera iki ntapfuye, ni kubera iki nkihari, ni kubera iki narenganye ibi bihe bikomeye, ni kubera iki hapfuye abantu benshi cyane ariko je nkaba ndiho, nkaba ngenda. Iyo wiyumviriye ibyo ukaraba ivyo Imana yagira gukorera, birakunda ko wizera, ukizera yuko hariho n'ibindi Imana yagutegekanirije kandi biri imbere yawe utegerezwa kugenderamwo, kandi utegerezwa kugenderamwo kuko wabyizeye ko bihari. Rero anye Dawidi aravuga ati jewe uwo Mufilisitiya maze kwica intambwe nyinshi, maze kwica idubu nyinshi, bivanye nuko atari jewe ndazica ariko ari mpemu yerashoboza. Kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo sikubw'inkomezi zacu, sikubw'ubushobozi bwacu, ariko ni kubw'amwemu w'Imana. Ibyo dukora byose sikubwacu tubikora. Oya, sino wovyuka wibaza ngo urikangura bikanka ko wikangura. Oya, si twebwe twivyura, si twebwe twikoresha. Ibyo dukora si twebwe tubikora, ariko hariho mwemu w'Imana ari wadukoresha byose. Niwe rero duha no gushobora n'ivyo bindi abandi tubona yuko babona yuko bishobora kuba bigoye cyane gushikako. Nihaza umuntu rero akakubwira ati iki kintu ntigishoboka, wewe mu gihe wizera uzoca umubwira ati iki kintu kirashoboka kuko si jewe ndacishoboza, ariko hari Imana igishoboye, kandi hari Imana yagishoboye kuva kera, kuko ico wonye yagitegekanije kuva kera ntaraba. Ego murakoze cyane, ndabashimiye. Mana dawa twese mu ijuru, Mana ugira neza, Mana ukora ibikomeye, ndagushimiye, ndagukengurukiye data, ndaguhaye icubahiro. Ndavuze nti Mana warakoze ko wangiriye neza, warakoze kwangiza ubudasanzwe, warakoze ko wampaye ukwizera kwinshi, warakoze ko wampaye kwizera kubidahari Mana bihari mu izina ryawe. Warakoze Mana ko wampaye Mana kumenya neza ntakekeranya yuko ni ivyo nizera ari ukuri, yuko ijambo ryawe ari ukuri. Warakoze Mana ko wampaye gutahura neza ijambo ryawe, gutahura Mana yanje ko ivyo mbonesha amaso atari ivyo Mana yanje byiwanje, ariko hari ivyo wanje byinshi bitaboneka, ariko abantu bazogenda barabona ari uko Mana yanje nabivuze. Kuko ngo kuvuga niko Mana yanje kubinza nako, iyo ndabivuze biranzako, iyo numye birirekera. None nanje nahisemwe kuvuga Mana, nahisemwe kuvuga, ndavuga icyo ijambo ryawe rivuga, nisunze Mana ibicapo mfise. Ego Mana, ndavuga ubutunzi, ndavuga amaproje, ndavuga amahoro, ndavuga umunezero, ndavuga ivyo byose kugira Mana binzeko. Amafaranga ni menshi cyane aranzako, kuko Mana yanje wigize umworo kugira Mana jewe ncika umutunzi. Nanje uno munsi mbayeho kubw'ubuntu, kuko si jewe ntumambaho, ariko ni Kristo muri jewe ahari. Si jewe, ni kubw'amwemu yera ndahari.
si ivy'iwanje gusa, si jewe. Nico gituma Dawidi yavuze ngo idubu intambwe yaguhaye icubahiro, arerekana ubukuru bwawe, arerekana ubushobozi Mana ukora, ivyo wamukoreye arabivuga. Reka natwe dutangure kuvuga Mana ubukuru bwawe, reka tuvuge ubukuru bwawe, reka tuvuge Mana ivyo wadukoreye, hama tubashe kumenya yuko n'ibindi ubifise kandi uri kurabizana. Kuko nitwamara kuvuga ivyo wadukoreye, bizoduha Mana kwizera yuko n'ivyo tutabonesha amaso muri uno mwanya bishobora kuza. Ndagushimiye mwami wanje, ndagushimiye ko Mana yanje uno munsi n'umunsi mwiza cyane, n'umunsi w'ubwiza budasanzwe, n'umunsi aho duhaguruka tukavuga ico ijambo ryawe rivuga, twisunze ibicapo dufise, kuko twizera neza yuko ivyo bicapo vyose Mana birahari kandi warabirangije, kandi twizera ko twabihawe mu izina rya Yesu Kristo. Hasigaye ko bituzako gusa bikaduserukako. Mana uno munsi n'umunsi w'umugisha, n'umunsi udasanzwe, n'umunsi aho mpaguruka ngakora ivy'ubuhizi, ndakora Mana ivy'ubuhizi, ndakora ibidasanzwe. Mana umuryango wanje uramererwa neza, abana banje baramererwa neza. Haleluya. Ivyanje vyose bigenda neza, simpagarikwa. Inzitiro zanje uzihoza kwa maso, ibikorwa by'amaboko yanje birahezagiye. Erega Mana yanje si jewe nikoresha, kuko ijambo ryawe Mana rirambwira ngo si kubw'inkomezi zanje, si kubw'ububasha bwanje, ariko ni kubw'amwemu w'Imana byose Mana bikoreka. Nanje ndizera nakekeranya yuko ivyo wavuze byose ari ukuri kandi bitegerezwa kubaho, kuko Mana nguri Imana, wewe Mana wasezeranye, uri inyuma y'ijambo ryawe kugira Mana ngo rishike, uri inyuma y'ijambo ryawe kugira ngo rishike. Erega Mana uri Imana utabesha, uri Imana wavuze ngo Ukwizera ntabwo azokena. Ijambo ry'Imana muri Zaburi 23 rirambwira ngo Uhoraho niwe mwungere wanje sinzokena, ambyagiza mu canya c'ubwatsi butotahaye, andongorera iruhande y'amazi adasuma. Mana ndazi ko ivyiza n'imbabazi binyomako iminsi yose yo kubaho kwanje. Ndazi ko ivyanje vyose atari jewe ndabigaba, ariko ari wowe ubigaba. Ndazi ko ari wowe Mana haleluya uhezagira intambuko zanje ndetse n'ibikorwa vyanje. Erega hari gihe Mana nogenda, ariko Mana yanje reka Mana yanje ngendane nawe, kuko wavuze kuri muri jewe nanje nkaba muri wewe. Nico gituma ico nzosaba cyose mu izina ryawe kizombera kuno. Mana ndasaba, ndizera yuko Mana vyose wabikoze, warabirangije ku musaraba, waranyishuriye ya myenda yose, warampariye ibyaha. Mana uno munsi ndi muzima, uno munsi ndi muzima, ndidegemvya. Naho Satani yoza akanyereka ko ibintu bidashoboka, ivyo Mana sindavyemera, kuko nzi ko ibishoboka ari vyo vyinshi, kandi bishoboka Mana wabirangije, kandi bishoboka Mana wabikoze. Ivyo rero Mana wabikoze kera ntarabaho. Nico gituma nizera nakekeranya yuko ivyanje vyose byarangiye. Warabirangije Mana, warabirangije Data wera, warabirangije. Kandi nizera Mana ivyo nsenga vyose byararangiye, byararangiye haheze imyaka myinshi. Cyo nzi gusa niteganya amatsiko ukuza kwavyo. Ndizeye Mana ko biriko biraza, biraje Mana, biranshwayemo, biraje Data, biranshwayemo. Ndizera Mana ko amaye kumenya kuvuga. Hariho benshi Mana bibaza yuko Mana bazovugirwa n'abandi kugira bashobore gushikira amasezerano yabo, ariko je ndizera ntakekeranya yuko Mana amasezerano yanje ni jewe ndayavuga. Ndabivuga ku murango, ndabivuga saa sita, ndabivuga aho ndi hose, ndabivuga mwijoro, ndabivuga kugira ngo bishobore kuza ku mugaragaro, ngo ndavyamiza mu kanwa, ndabivuga umwanya wose, ndabisubiramwo. Ivyo bicapo vyanje ndabisubiramwo, sinduha mpaka ari shiti bigiye ku mugaragaro. Ndabisubiramwo nkabivuga shiti bigiye ku mugaragaro. Ndavuga ivyiza ku buzima bwanje, ndavuga ivyiza ku bana banje, ndavuga ivyiza ku muryango wanje, ndavuga ivyiza ku vyanje vyose, kandi shiti bigiye ku mugaragaro, kandi Mana nkabibonesha amaso, kuko Mana yanje uwizera azorya ivy'ururimi rwiwe rwamuje. Twebwe turaho turashima
ndizera Mana kuno munsi ari mwiza, ndizera Mana yanje kuno munsi udasanzwe, ndizera Mana kuno munsi ari uw'intsinzi, uno munsi ni uw'inkuru nziza gusa, uno munsi nta biduca ivutu bihari, oya dufise amagara meza, turakora, turavuga, turafasha abandi, turagendagenda, turiyumvira neza. Mana urakomeye data we, icyubahiro n'amashimwe n'icawe bihe bidashira. Dusavye twizigiye kandi twizeye yuko vyose wabirangije kandi yuko vyose wabiduhaye, ni mu izina rya Yesu, amen. Amen. Murakoze cyane, mwarahezagiwe. Shalom.